ngenda babwira burya abagabo baranka umugore yishavuza murabizi ibyo hagize akantu mupfa ejo bundi numvise umugore banyeretse umugore kandi n'umugore w'umukozi w'Imana uyu munsi umugabo we ngo yahora amuzanira ku muntu mu nzu ati yabyuka habyo akavyuka wakamubisira hanyuma jambo Imana yampaye ko tuganira namwe uyu munsi ijambo rivuga ngo ni giki gituma umugabo azinuka umugore wiwe akumva ntakimushaka akumva yamurambiwe akumva avuga ati none uyu mugore ni giki cyo munkurako canka kigingera mu kwepa kugira ngo yironkera amahoro nibyo tugomba kuganira kadusoma ijambo ry'Imana mu Migani 14 turasoma umurongo wa mbere. Migani 14 umurongo wa mbere haravuga ngo umugore wese w'ubwenge yubaka urugo rwiwe ariko igipfu arusambuza amaboko yiwe ubwiwe. Haleluya. Iyo urugo rusambutse kubera wewe biba bibabaje, ariko iyo rusambutse bitakuvuyeko nta culpability mbe mu Kirundi bavyita gute, ntiwicuza kuko urumva uba wagerageje ariko bikanka mugaye igihe bivuye kuri wewe ufise urubanza imbere y'Imana. Haleluya. Ufise urubanza rero reka turabe mbega nibiki bikunda kunanira abagore kenshi bigatuma umugabo yumva yicuza ati mbega kubera ikije narongoye umugore. Icambere umugore atubaha umugabo wiwe kuko abagabo bakunda icubahiro. Haleluya. Umugabo naho yoba wewe umugore uri mu ministre nawe akaba ari umuplanta ahantu ntukamusuzugure kuko umusuzuguye ubukoze ku marangamutima yiwe yumva adashobora kuvyihanganira uko bimeze kose kuko icubahiro Imana yarakibahaye. Haleluya. Umunsi Adamu na Eva bakora icyaha Imana yaraje basanga mu itongo ibaza Adamu ati mbega Adamu uri hehe? Ati jewe nakumvise uje ndagira ubwoba ndihisha. Ati wihisha kubera ati kubera wa mugore wampaye yankoresheje amakosa. Ngomba kuvuga ku bihana Imana yatanze. Imana sishaka kuvuga ku bya Adamu, ndashaka kuvuga ku bya Eva. Yabwiye Eva ati Eva kubona wakoze ikicaha atuzohora ubyara ubabaye. Ati kandi uyu mugabo uzomwamanira inyota. Ati kandi azokuganza. Haleluya. Urumva ni itegeko Imana yatanze. Umugabo Imana yamuhaye autorite, yamuhaye kuganza. Rero umugore araha yumva menga umugabo wiwe naho yoba atacazana mu rugo. Haleluya. Naho yoba atacazana gerageza umuhe icubahiro. Amen. Gerageza umuhe icubahiro kugira ngo ugire iki uhabwe umugisha n'Imana. Amen. Imana ntizogushimira, Imana ntishobora kubana nawe uri umuntu udaha icubahiro umugabo wawe uko ameze kose. Haleluya. Kuko iyo umwubashe uba ufise icyo uvuga imbere y'Imana, uba ufise icyo uvuga kuko uraje imbere y'Imana uti Imana urabona umugabo wampaye, urabona amakosa nkorera, urabona ingene mfata, urabona ibi nibi Imana ntabara. Mugabo igihe umuja hejuru ukamuja ku gakano ntacu ubwira Imana ngo yumve. Muriko muravyumva? Nta kintu na kimwe uyibwira ngo yumve kubera ibona uri umugarariji, ibona utubaha, ibona utumvira amategeko Imana yashinze. Rero umugabo ntuzumukorere ku cubahiro ciwe. Haleluya. Ntuzugikoreko, niwagikora ko menya ngo ni ntambara. Kandi hariho nuwo wasuzuguye agahitamwo kuguhunga akavuga ati sindamwirukana mugabo mu mutima waravuyemo. Amen. Mu mutima
hari aho umuntu ashaka kuvuga ati mbega nomwubaha gute kandi ansuzugura kandi atankunda, nibyo biragoye. ariko nk'umukristu turatandukanye n'abapagani. ijambo ry'Imana, Imana ishaka ngo turikore, nitwaba twaremeye ngo turi abana b'Imana, Imana irashaka ko dukora uko ijambo ry'Imana ridusaba. Haleluya. niho uzoronka ijambo uvuga imbere y'Imana. ikindi cya kabiri, kutita ku mugabo wawe, kutamwitaho. Himwe ndababwire, urumva umunsi Imana irema umugabo, murazi ko yaramuremye, iramwereka ibintu byose yarimwe mu itongo, iranamubwira ati byita amazina. Umugabo abyita izina kimwe ku kindi, ariko ngo Imana yamuraba ikabona atanezerewe, ikabona atabona iby'Imana yaremye. hama ngo Imana yigira inama ngo si byiza ko uyu muntu yibana. Haleluya, haleluya. ngo si byiza ko uyu muntu yibana, reka ndamuremera umufasha. mbega umufasha mwumva ari iki? umufasha n'umuntu aza kugufasha ibintu udashoboye, sivyo? ikintu udashoboye urakenera uwundi muntu agufata amaboko. rero umugore yaje gufata amaboko umugabo, biragusaba ngo kijya kintu cyose ubona adashobora gikore. Amen, haleluya. gikore. hari ibyo uvuga ngo mbega kuri kijyanye nkora ibiye, wari kwakora iki? urumva ni wowe ubishoboye, bikore. Haleluya, haleluya. Abigayiri ntimuzi ko yahagaze mu kibanza umugabo yari guhagararamo. erega aya majambo ari muri Bibiliya si bisharizo. aya majambo ari muri Bibiliya ni kugira ngo atwigishe, atwereke ko hariho n'abandi bari bafise abantu bameze nabi. Haleluya. bari bafise abagabo bameze nabi, ariko babyifatamwo neza, kandi Imana ibahemba neza. Haleluya. Abigayiri ntaho tubona yateye induru, n'igihe aje kubwira umugabo wiwe ingorane zabaye, yararindiriye, abimubwira yitonze, abimubwira mu gihe cyiza, adashavuye, kuko yasanze umugabo yadandahiwe, yaborewe. urumva ubundi nawe avuye mu rugamba rukomeye, guhura n'umugabo nka Dawidi afise inkota, afise ibigwanisha byose, ari kumwe n'ingabo, ashavuye. urumva Abigayiri hajya yari hagati y'urupfu n'ukubaho, sivyo? kuko Dawidi yari yavuze ngo ntazi na muhungu usigaza mu nzu kwa Nabali. Abigayiri aja guhangara urugamba rukomeye. mugabo abo umugore w'ubwenge amenya guhamika uburakari bwa Dawidi. Haleluya. umugore w'ubwenge amenya gufasha umugabo wiwe mu bidashobotse, mu bintu adashoboye, kuko twe turabafasha. Haleluya. kuko Imana iyibona umugabo abishoboye ntiyari kwirigwira kurema. Amen. rero uri umufasha w'uyo mugabo uko ari kose, uko ameze kose, mu ntege nkafise. nukuri hariho abagore bakuyagira ukumva abagore b'intwari no muri urunganwe rwacu, atari abo muri Bibiliya. ejo bundi numvise umugore banyeretse umugore, kandi n'umugore w'umukozi w'Imana. uyu munsi umugabo we ngo yahora amuzanira ku muntu mu nzu, ati byuka have, akavyuka wakamubisira, hanyuma ngo akamubwira ati umviriza rero ntegurira amazi twoge turabyutse. umugore agategura amazi agateka. biragoye, biragoye. mugabo hariho abagore b'intwari, b'inkotanyi, akavuga ati uru rugo sindarurekura. mugabo hajya bijya byose yarabikora, ngirajya amazi yashusha, ariko aravuga ati Mana, aya mazi naho ndayashuda yarekuyemo imbaraga zawe, niya yoga zisenye ikintu cyose kiriko kiramugwanya, zisenye umugore. urumva nibaze ko yatongera nibyo yateka, yarabitongera. Haleluya. ariko uyu munsi ni umukozi w'Imana n'umugabo wiwe. Haleluya. barabana uyu munsi bameze neza, n'urugo rumeze neza. umugore umufasha, aravuga ati ntacyo byiri kurankorera, ariko ndafise uwo ndakuregako. Amen. fasha. reka ndababwire, bashinge ndababwire, kare nariko ndiga ku bwenge. hajya ubwenge, utagira ubwenge ni ikintu gikomeye. none we wumva kubona ushobora gufata umuntu ukamuzana mu nzu yawe, ugafata umugore wakunze warongoye, ukaza ukamubwira ngo wewe vaho ni hazi uwundi. eske wumva umutwe biba bipanze? ntibiba bipanze. abari umugwayi
rero uyo muntu nawe yamenye kumugwaza aravuga ati ndakugwaza gushika ndagushikanye ku musaraba. Haleluya, haleluya, kuko niwe musaraba wiwe Imana yamuhaye, yemera kuwiremeka. Amen. Yemeye kuwiremeka kandi ashigwa amushikanye ku musaraba. Haleluya, haleluya, ashigwa amushikanye ku musaraba. Umugore azi kibanza ciwe biragoye, uriko uravyumva mugabo nukuri burya nta kintu nabonye kibaho, nta kintu nabonye kibaho kinezera umutima w'Imana nk'ukubona uhagarara nk'intwari mu gihe kigoye. Unezera umutima w'Imana n'Imana ikaguhezagirira ico. Urumva mugabo nasanze ndiko ndavyiyumvira ko nasanze uyu mugore yaramenye ati jewe singwana n'uyu. Urumva yarengeje amaso umugabo, arenze amaso yo muhabara yazanye, ariko araba hirya aravuga ati wa daimoni we ndagusohora byanka byakunda. Amen. Umugore w'ubwenge amenya ngena gwana. Ikigira gatatu, ikintu kibabaza umutima w'umugabo kandi kigoye abagore benshi, kudakunda abantu biwabo. Kudakunda abantu biwabo, umugore usanga basha yemwe usanga abantu biwanyu barasakaye inzu. Urumva ntahoza na 10 wumva ari amahoro. Mugabo igihe wewe utamukundiye abiwabo hajya burukwagira gusa, ariko hajya abababaye. Abababaye abavuga ati mbega kubera ikije ndiko ndasumira ega bita barundi, kubera iki ndiko ndasumira barundi ariko ntariko ndafasha biwacu. Rero twigore umenye ngo ninabaje ntashobora kwihanganira mushikiwe, ntashobora kwihanganira nyina, ntashobora kwihanganira bo bavukana, udashobora kubakira iwangu banezereregwe, menya ngo ubabaza umutima wiwe. Kandi mushobora kuba mumaze kubivugana canke akabihora avuga ati nkeneye amahoro, mugabo umutima wiwe ububabaye. Haleluya. Ikingira sida nagitebako. Ikindi haraho umugore atitaho ubwiwe isuku giwe, ku mubiri wiwe, isuku mu nzu, isuku kuriwe. Ega hari umugore umva yambariye impuzu igoroye, yambariye acitse igipfungo, yambariye idafunze lisani yacitse, biravuga ngo biragusha. Mugabo iyo umwitaho, iyo umwitaho akadetaye ku buzima bwiwe kose ukakitwararika, ukora ku mutima wiwe. Mugaye igihe utabikora hajya biramubabaza. Canke nawe igihe ataha agasanga agatenge ukenereye mu ibere, ntiwigeze ukaraba, ntiwigeze usasa, agasanga inzu yuzuye umwana. Jewe ndababwire, je nari mfise umuntu tuzinanye yahora mbare ati mana ati jewe numva nshaka kwama ntaha minwe basi nze hatabona, simbone umwanda uri mu nzu yanje. Kandi byari ivyo, ugasanga irido urana yamarido ku gati bwa bunze bwaracomotse, muriko murabibona amwe dafise n'amakashi hari ngo ananyegeze, ugasanga byaracomotse meze ngo urumva. Ugasanga impuzu mu cumba byararunze, yabirunze ahantu ukaje ubona afukishije urutambara. Uriko uravyumva ishuka ngirashana no kuriryamako indwi gahera. Uyo mugabo none mwumva yonezego, mwumva yonezego. Isuku ryawe ku mubiri wawe, isuku mu nzu. Umugabo arashobora kuguhunga kubera umwanda. Isafuriya ibana n'ibirato, umva eswime ntimeswa. Agasahani asanga wagatereye aho karimwo utwo kurya, ntikanafutse ntikanapfundikiye, isazi ziko ziraduma. Agasoberero k'abana mu ntebe, urinjira ugafunga amazuru uyo aho ntiyo hanezererego. Rero urashobora kumwirukana uyu munsi wirabe, umwe wese uyu munsi yishire ku munzani, mbega ibi ndiko bariko baravuga hari kinyerekeye, nicaba kwikwerekeye ugende uyu munsi uhindure. Haleluya. Ugende uhindure kugira ngo imvo ntizive kuri wewe, kuko hari habikwegera ibyago. Icya gatanu, umugore w'ingare.
nta bagore b'ingare muzi umugabo adafise ijambo niravuga umugabo aho yashize umugabo ntashingurayo uwo mugabo wo mwemera wumva yo kunezera hari abantu b'ingare umugabo ntafise ijambo umve yarumiwe n'ababanyi barabizi n'umukozi arabizi ati mabuje ni washinga itegeko iryo ashinze ntawe ushingura umugabo agahinda karamwica akumva arogreta n'igituma yarongoye umugore nk'uyu nigeze kumva umukozi w'Imana utayisirengo yarasenga Imana ati Imana uzuntabare umpe umugore ati ibintu bitata niyo babifise ntawe noshobora ati umugore avugira hejuru umugore asambana yavuze umugore asambana umugore avugira hejuru umugore aboregwa ati ibi bintu bitatu jewe uyu mugore numva no kwiyakura ndamufise muriko muravyumva uyu umukozi w'Imana asenga Imana buri munsi ibaze rero umupagani atani atinya agahura n'umugore ameze gutyo umugabo agira icyo avuze uwundi akaduga hariya kuri plafo tuba abagore baciye bugufi haleluya haleluya umugore w'ingara arabishe rega hariho arabishe n'ukuri urashobora kubona umugore akuganza mu rugo rwawe ntugire ijambo na rimwe ushobora kuvuga cyangwa ntugire ijambo umubarire icyo ashinze udashobora gukurayo rega umugabo n'umutwe w'urugo niyo muhaririye ku kintu ingingo yanyuma ifatwa nawe ntifatwa nawe ukabura umugore afata ingingo bwa nyuma uri ngare mutumvikanye ku kintu ufata ingingo wanyuma ni umutwe w'urugo ko ni wafata responsabilité y'urugo rwiwe haleluya haleluya ni wayifata ubwa nyuma hanyuma icya gatandatu umugore asesagura ibaze umugabo murapanze amahera y'irasiyo kw'ukwezi umugore nyakuntunga ukajya ngo yagiye muri za blood shower yagiye muri za baby shower akuye muri yanga kandi uzi neza ko udashobora gukwiza ukwezi kandi uzi ko atana handi ava hama yataha ukamuraza kujya musonga ngo ntukwije cyangwa ubonye mugenzi wawe yaguze gashwashwa utijeho kuki gashwashwa ya mama irazimbutse tuwa nasi basi ugasanga umugore adashaka kwiyumvira ngo arabe ngo mbega jewe uyu munsi iki gitenge sinokireka ko mbona ibiharage by'ukwezi bidakwiye ukavuga uti muri bike dufise reka ngerageze kuraba nyene ndabijere bishoboye gutunga urugo iyo uri umugore asesagura n'umugabo ntashaka kuguha amahera yiwe arashaka kuyaguhisha arayaguhisha amen rero mwabadamu iri foko abagabo banyu bagira icizere niwe umuntu ngo none ngo je kubera iki je ntagura kijana kijya ubundi ko afise kijya oya bireke ni mwamutavyumvikanye bireke ihangane muriko muravyumva ihangane hanyuma uwundi munsi uzobyigurira canke unamunezereza bikugurire mugabo ntufata amahera y'umuryango ugende kuyashira mu bintu mutumvikanye n'umugabo wawe muriko muravyumva canke ngo ushake kugira nkuko abandi bagira nakayambaye gute nakagize no ntimungana mbega murazi ko ari abagore barabira ku bandi agashaka ngo nande se nanaka none mufise uburyo bungana rero ushobora gusesagura ugasanga wikwegeye ingorane umugabo wawe arakuzinitswe kubera uburi gito bwawe kandi witonze ivyo bintu wo bironka muriko muranyumva icyanyuma umugore afise ikigwanico citwa gushavura Henge ndababwira burya abagabo baranka umugore yishavuza murabizi ibyo hagize akantu mupfa n'indwi ishobora guhera n'umuriro ukugara murabona umuriro ndiko ndavuga ukawugara tinda guha igihano umva kandi iyo ugaye iyo muriro nawe arajya kugurira ahandi kandi yagiye niwe ubabara niwe ubabara umva
niyaba mwapfuye ikintu nk'umukristo iryo joro ihangane, sivyo? Ufata ushira amazi mu kanwa uvuge ati Imana mpa imbaraga zo kwihangana, kuko hari umuntu agukorera ikintu kumara umutima wawe uranyiganyize, ariko shira amazi mu kanwa, hamufata umwanya ukwiye ugende umubarire uti ngo tuganire, uyu munsi uyu n'uyu wangiriye ibi n'ibindi kandi umutima wanje warakomeretse, ariko ntufunge kuko hari abakoresha ico kigwanisho. Mwabikompereje ibyo navuze nase kududura. Hari abagore ibyo barabigira cyane, ariko ico kintu kibabaza umutima w'umugabo, akagugwe akarabijya agashuka gatera cyangwa kazana kandi tukaba tubiri. Iryo ni kosa rikomeye nk'umukristo, kandi Satani acaza akiyestara hagati yanyu, kandi hari igihe bigorana ingene umusohora. Hari igihe bigorana kubera wamwestaye akavuga ati iki nico nari nkeneye reka ndahicare, ubundi nawe akavuga ati sawa, akaca gupresenta abandi boroshe bitanagoye atani ico basangiye. Ejo bundi hari ikiganiro twarimwo bavuga ngo mbega ngo iyo ngo umugabo n'umugore ngo nk'umuntu mwashaburaniye n'uwundi ngo ninde yo tangura kuvuga, hutangura kuvuga yababaye. Niwe tangura kuvuga, kuko gihe wababaye ni wewe ubwirizwa ku expose ingorane yawe. Rero igihe ugiye kuyijera nabi, ugiye kuyivuga nabi, ushobora gusanga wikwegeye ingorane zikomeye. Rero nk'abagore b'Imana, abagore bakijijwe, nukuri tugira ubwenge. Nasanze ubwenge, kandi twumvise ko ubwenge nukuri urugo rwubakwa n'ubwenge, ukamenya gushira ku munzani ikintu cyose ugiye gukora, mbega ndagikore gute, ndagikora umwanya uyuwe, kuko hari igihe umuntu akora ikintu akakirogreta nuko nguma mvuga n'igifaransa, ukacicuza ikintu wakoze. Haleluya. Rero umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe, ariko igipfu kirisambuza amaboko yiwe. Haleluya. Aha ku murongo w'icumi na rimwe kuri iki giti haravuga ngo inzu y'abanyakibi ngo izoherengetezwa, ngo ariko urugo rw'umugororotsi ruzogira umugisha. Mwumvise? Urugo rw'umugororotsi rugura umugisha. Urugo rufise umugore w'ubwenge rubamo umugisha. Ibibazo byo ntizoreka kuhaba, ingorane ntizoreka kuhaba, ariko hahiriwe umenya kuzijera neza kugira ngo urugo rwiwe wamwe mu mugisha w'Imana. Rero reka ndababwire ni conclusion, nukuri umwe wese agende yirabe. Ayu munsi muri ibi bavuze ushobora kushira ko nibindi nawe n'ubundi yoshira ko ibindi. Mbega ubona hari ico ubona muri ibi twavuze wowe ukora, ni wowe ugikora, genda usenga Imana iguha inkomezi zukunesha ico kintu kugira ngo ntubimvo yuko urugo rwawe gononekara, kuko wowe warujejwe kuzana amahoro mu rugo rwawe, ntube wewe ukuzana akajagari mu rugo kugira ngo urugo rusambuke. Imana yo mu ijuru ibahezage.